Mu vyerekeye ukumenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru ntivyahengeshanije gushikiriza amakuru kubiba mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, kandi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu n'isi yose. Ibikorwa vyose vyaranguwe n'inzego z'igihugu vyagiye birashikirizwa n'ibimenyesha amakuru, vyaba ibimenyesha amakuru vya leta canke ibimenyesha amakuru vyigenga, na cane cane ibikorwa bikomakomeye vyaranguwe n'inzego za leta. Abarongoye inzego zitandukanye bakaba bashimishwa cane n'ukungene imirimo yabo imenyekanishwa ku bimenyesha amakuru vyose. Aha ntawodondagura ngo aheze, inkuru zagiye zirandikwa biciye mu binyamakuru vyandika, ibikoresha imbuga ngurukana bumenyi canke inkuru zica ku nsamirizi no ku mboneshakure. Ivyo rero vyaratumye ishusho ry'Uburundi riboneka neza, ndetse bigatuma n'abarundi bari barahunze bahunguka, abanyamitahe bakagarukana agatima ku gihugu cacu, kubera amakuru bagiye barakurikirana biciye mu binyamakuru bitandukanye, yagiye arerekana uko igihugu cifashe kandi ko ari nyabagendwa, ndetse ko n'abenegihugu bose bari ku kivi tugana iterambere rirama. Ibinyamakuru kandi vyagiye birigisha abenegihugu ku nyifato bogira mu bihe bimwe bimwe. Murazi ko kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka urangiye hateye ikiza ca coronavirus mu gihugu ndetse no kw'isi yose. Ibinyamakuru vyarakoze uko bishoboye, birigisha abenegihugu ingene bokwifata mu bihe nk'ivyo vy'ikiza. Ibiganiro vyinshi, amakuru n'ubundi butumwa bikaba vyaracishijwe mu binyamakuru biciye na cane cane mu runani rw'ibimenyesha amakuru rwitaho ineza y'abana, ico bise REMAI. Nivyo ikigega ca leta carategekanije uburyo bukeyi bwo kuzosahiriza ibimenyesha amakuru. Ivyo rero bikaba biri mu nteguro, tukaba twizera yuko muri iki gice kigira gatatu c'umwaka turimwo, muri ino somestre ico kibazo gishobora kuva mu nzira. Ubwo buryo buhari bukazosabikanywa bivanye n'ibikenewe bimwe bimwe, ariko tutovuga yuko bizoza bibasahiriza mu vyo mukeneye vyose, bizoza bisahiriza ku vyo musanzwe mufise kuko n'uburyo bukeyi, ariko tuzogerageza kugira ngo ubwo buryo busahirize mu bikorwa vyanyu vya misi yose. Ikibazo kigira kabiri nico kuva muri rwa rukurikirane ko kuva muri analogique tuja muri numérique. Ni umugambi watanguye mu 2016. Uwo mugambi wari ufise novuga ngo ibice bitatu. Igice ca mbere cari ico gushiraho inyubako zizotuma ubwo buhinga bwo kumenyesha amakuru no gutumatumanako amakuru, novuga nk'iyo système numérique ijaho. Ico gice rero kikaba caranakozwe, mbere leta y'u Burundi ikaba yarakiriye ivyo bikoresho, ubwo buhinga, aho novuga nti infrastructure zikaba zaramazwe kwakirwa, zaragiyeho, zarakiriwe na leta. Igice kigira kabiri cari ico guhinyanyura ingene radio na television nationale y'u Burundi amastudio ikoreramo, kugira ngo herekanwe amasanamu meza, amasanamu agezweho. Ivyo navyo vyarakozwe, muramaze kubona yuko habaye akarusho, muravye ingene radio na televiziyo y'u Burundi yerekana amasanamu mu myaka 5 iheze. Nibaza ko ubu atariko tubona amasanamu. Studio ya televiziyo y'u Burundi yarabaye numerisi. Igice kigira gatatu nico co gushiraho rero co kuva muri analogique tuja muri numérique. Ico gice rero kigira gatatu kirimo imice myinshi, harimo ubwa mbere umuco wo kwakira ibizodutuma abenegihugu bose bashobora kuja muri ubwo buhinga bwa numérique. Ni gute tworonka ibikoresho abenegihugu bazokoresha. Ico gice rero nico kiriko kirigwa n'ubushikiranganji, hakaba hariho amadecodeur 190
azoshika tubifashijwemo na leta y'Ubushinwa. Ayo madekoderi 190 amaze gushika, abenegihugu bamaze kuronka ayo madekoderi, niho tuzoheza tugashobora gushira mu ngiro uwo mugambi, kuko naho twawushira mu ngiro abenegihugu badafise ivyangombwa twotamba twirorera. Iyo nkavuga nti uwo mugambi uri ku ntambwe ishimishije, turizera yuko mu minsi iri imbere tuzoshobora kuva muri analogique tuja muri numérique. Mu bijanye n'igisata c'amaposita naho nyene hararanguwe ibitari bike. Mukamenya ko mu bikorwa vy'amaposita harimwo igisata gifasha abenegihugu kubika udufaranga kigatanga n'ingurane. Rero abanywanyi bagera ku 13,847 bararonkejwe ingurane. Abagera ku 454 baruguruza amakonte mu maposita kugira ngo ibaziganirize. Abandi bagera ku 992 baruguruza amakonte kugira ngo udushahara twabo baze baraturonka biciye muri posita zibegereye. Ntitworeka kuvuga ko kubera ikiza ca coronavirus cateye isi cagize ingaruka mbi kuri posita, kuko hari ibisata bimwe bimwe bisa n'ibitabandanije bikora kubera imbibe zamaze igihe kinini zugaye. Aha twovuga nk'ibisata vyo gutwara amakete n'imizigo. Ikindi cagumye cibonekeza muri ico gisata mu busuma bwagumye buvugwa mu bakozi, naho ingingo zo kubugwanya zagiye zirafatwa. Ubu rero hakaba hariho abakozi bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Mu gisata co gutumatumanako amakuru kandi, aha twovuga ko naho muri rusangi ico gisata cagiye kiratera imbere, turavye urugero rw'abasigaye bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, haba mu guhanahana amakuru canke mu guhanahana amafaranga biciye mu mihora itandukanye. Twovuga ko ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ryagize ibibazo kuko ryagiye rikura rihomba. Iryo naryo ni Onatel. Uno musi rikaba ritagishobora guhemba abakozi canke ngo ririhe amadeni rifitiye amabanki canke abasanzwe bakorana naryo. Ni muri iyo ntumbero nk'uko nari nabivuze mu ntango, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yagize urugendo muri iryo shirahamwe. Ubu rero hariho ibiko birakorwa kugira turabe ko ishirahamwe ryonagurwa, ariko tukabona ko ari ngombwa ko leta ifata ingingo zotuma iryo shirahamwe rizamuka. Ngivyo rero muri make ivyaranguwe mu bushikiranganji, tukaba dushima uko ibikorwa vyagenze, tukabandanya dusaba abarongoye ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru gushira imbere ibijanye n'iterambere ry'igihugu, aho kuvuga ibitagenda neza gusa, ariko berekane uturorero twiza dusanga mu benegihugu, kugira kandi badufatire ko akarorero, eka ndetse bakaba n'inkebuzo kugira ngo hafatwe ingingo zishingiye kw'iterambere ry'umwenegihugu. Dusaba kandi abakorera mu mashirahamwe twavuze arimwo ibibazo guhindura ingendo n'inyifato. Bamenye ko ayo mashirahamwe ariyo abatungiye imiryango, boye gutema ishami bicayeko. Ahacu tuzokwama dukurikirana tunakebura kandi dutega amatwi uyo wese yobona afise intererano yotanga kugira ngo ibisata bikurikira ubushikiranganji bifate iya mbere mu iterambere ry'igihugu.